Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2025 Ruhuma umwaka wa 2022 ndabaramutse bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musangwe ikaze yo gukurikira amakuru twabateguriye akabagizwe n'izingi nkuru zikurikira. Ingingo iherutse gufatwa ibuza gusubira kwinjira mu bice bimwe bigize gisagara ca Bujumbura amapikipiki amakinga hamwe na za tukutuku ngo ishobora gutuma ibintu byonyoka muri ico gisata cy'ukunguruza abantu mu gihe bamwe n'abandi basaba ko iyo ngingo yofutwa leta ya Gitega yoyo ivuga ko ari ntibukuka kwitegereza gushirwa mu ngiro byanka byakunda. Imyidogo ni myinshi mu barimyi bo mu ntara ya Gitega aho bavuga ko imbuto ya kijambere y'ibigori bari bateye bahawe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ataco bayikuyemwo bagasaba ko imbuto bahabwa zobanza gusuzumwa. Tubafitiye n'ikiganiro dukingire ibidukikije tukaza kubona ibikorwa bitandukanye bihumanya amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'ingaruka zavyo ku magara y'abantu hamwe n'ibindi binyabuzima. Mukanya idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa duhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu ku nkuru iciye ku masonga. Umunyagihugu Ferdinand Batazira Kabizi wo muri zone Nyakabiga muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura yari yabuzwe irengero kuva kuri uyu wa kabiri aho afungiwe hamenyekanye. Amakuru ava muri zone Nyakabiga hamenyesha ko Ferdinand Batazira Kabizi muri kino gihe afungiwe mu gashoka komine Gihosha icatumye afatwa kikaba ariko gushika ubu kitaramenyekana. Tubandanirize muri politike umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yarayasubiriye guhamagarira abantu mu bwicanyi. Mu ijambo yavugiye mu ngoro y'uwo mugambwe kuri uyu wa kane mu masengesho asanzwe atunganywa mu mpera z'ukwezi yashikirije ko uwo wese yoba ashaka kudurumbanya igihugu ari ukumucisha ku buhomba. Reveriyano Ndikuriyo ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Yaharawa yankete ngo je unavuze ngo gukora no kwica abantu bagira ankete njyaniye bayankete mpuzamakungu naho batayikuye ku mugaragaro baratuma abantu ndibuka abapatiri batu bavuga ngo ni kuri no mwicanyi yirema baturi ndio bya none Yesu nabuze mugabo uko byonze kabisa bakonje bibi gukingira igihugu kirakingirwa umviriza igihugu kirakingirwa urumva turimo duze miliyo y'abanyagihugu wewe uri umwe ushaka kuvyonga ngira murazi igihe yezu baza kumufata none mubigisha wiwe nta wafasi tinza kumwigisha nta wafasi inkota gatatu gutwa umuntu ntiyashyize mu mabisi kubera yari imana mugabe igihugu kirakingirwa urumva abantu none inzego ziriho z'umutekano waduze miliyoni Burundi uje kubihungabanya barakunyarutsa none n'umusoza wari bavuga ati none natwe kokora iki kugira ngo uzuke imiti zabibashije none bazabwakije ati mwe murakora ibintu n'ibindi birabuze kugwana oya birabuze kugwana bijya rero guhagarara igihugu ni byiza byo naho baravuga ngo ndikuri yavuze iki ntibifata. Uwo yari Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Tubibutse ko muri Nyakanga umwaka wa 2019 umunyagihugu wo muri komine Matana intara ya Bururi Pascal Ninganza batazira kaburimbo yagandaguwe bunyamaswa n'igipolisi ku itegeko rya Reveriyano Ndikuriyo. Ico gihe akaba yararongoye inama nshinga mateka hari haheze indwi nkeya gusa uyo mutegetsi yemeye ko uzofata uwo munyagihugu canke akazana umutwe wiwe azomuronsa miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Mukanya tubandaniza mu gisata c'intwaro.
mu gisata c'intwaro na nabivuze nciye ku masonga ingingo ibuza bunguruza abantu bakoresheje amakinga amapikipiki hamwe n'izo bita bajaje guca mu mabarabara mwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura izotuma ivyahuha muri ico gisata cyo kunguruza abantu bihuhuka bishikirizwa n'umushingwa manza Vital Nshimirimana aho yibutsa ko ivyo bikoresho vyari bisanzwe byorohereza abanyagihugu mu kwiyunguruza. Vital Nshimirimana asaba inzego zibijejwe guhagarika iyo ngingo abanyagihugu nabo bagasabwa kuyiyamiriza. Umushingwa manza Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike Force mu mfunyapfunyo. Biratangaje ubonye ingingo zifatwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu aho wogira uti namba twara leta yindi atari ijya leta twumva Evariste Ndayishimiye atamisi birihera atavuze yuko yifuza neza y'umurundi wese atavuze yuko yiyamirije akarenganya. Uwo mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu mu mwaka uheze yafashe ingingo yo kubomora amazu ibihumbi arabomogwa abarundi basemerera mugabo nta kintu cyamuhagaritse nta n'uwamuhamagaye ngo atange isiguro y'ivyo yari karakora. Ubu naho rero afashe ingingo yo kubuza abatwara ibi bikoresho amakinga amapikipiki n'amatukutuku tukaba tubizi yuko bimaze imyaka irenga 200 bisahiriza imiryango myinshi ubwa mbere hoho mu gutanga akazi ubwa kabiri mu gutuma abantu bashobora kwiyunguruza bitabagoye bagashobora no guca aho n'imodoka zihari zidashobora guca kubera tuzi yuko amabarabara menshi yabomaguritse kandi adasubirwamwo ku buryo twariko turiyumvira ahubwo yuko abakuru umwuga bakwiye gushigikirwa. Ico twibaza nuko no munsi dusubiye gutera kamo abajejwe inzego zitandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu ahamagara uwo mushikiranganje amusigurira hanyuma mwihanize yuko atobandanya afata ingingo ziza guciza abanyagihugu. Hanyuma ubugira kabiri nuko abashinga amateka nabo nyene boheza bagahamagara uwo mushikiranganje bakamusiguza hanyuma mbere babonye yuko yisuguje bagasaba yuko umukuru w'igihugu yomubogoza. Ivyo ni ibintu bisanzwe vyanditswe mu ibwirizwa shingiro n'andi mabwirizwa agenga igihugu cy'u Burundi. Ikigira gatatu nuko aba bantu bakoresha ibi bikoresho haba byiyunguruza ko cyane ababikoresha mu mwuga wabo ni benshi turamaze kubona katari gake biruka baherekeza abo bategetsi nyene na cyane wa mwanya baba ari kubaza kubarondera ko amajwi canke iyo bagize ibikorwa byo kwiginana canke ibindi bikorwa vya politike nibaheze rero bihagarare ko bavyanke. Oya umushingwa manza Vital Nshimirimana arongoye urunani Force. Iyo ngingo yo kubuza amapikipiki amakinga hamwe na za bajaje gusubira gushika mu bice bimwe by'igisagara ca Bujumbura ngo ntasubirwamwo. Ivyo byaraye bishikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi mu gihe yariko arishura ibibazo by'abashinga amateka kuri uyu wa kane. Inkuru ya Eroge Divin Remesha. Turindire inyigije mu ngiro amatugeri kibazo kwaje. Aho mushikiranganje ndira ko butaje yavuye yarahejeje gukurira inkoni ku gishitsi abaserukira abanyagihugu mu nama nshinga amateka kwingingo ishiraho uburimbi ntarengwa ku banyonga amapikipiki amakinga na za bajaji idashobora guhagarikwa. Bamwe mu bashinga amateka barerekanye amakengo bafise kuri iyo ngingo ije nkifashwe giturumbuka hatarabwa ivyo kononekara mu kubaho kw'abanyagihugu. Umushinga amateka Pascal Gikeke yatanze akarorero k'abanyeshure bagiye kutazoroherwa mu kwiyunguruza. Rero hari n'abana bashaka amashure bunguruza n'abapikipiki cyane none bari kwamashikaganje nta kuntu mubaho kugenzurira abo bana kugira ngo biborohe gushaka amashure tukwiye kugisaba abasari bashobore gushika ku ishuri hanyuma abavyeyi nabo bitegure ingene bazunguza abana babo gushika mu masomero mu gice ca gatatu. Umushikiranganje ndira ko bucaje yavuye yishuye ko ingingo yafashwe ku neza ya benshi kuruta umuce w'abantu. Kuvuga ngo turabe ngo amashuri nta nzira kirasha kandi ndazi ko amashuri azobandanya yiga neza abana bazoshika ku mashuri neza atakibazo kigiye. Gusa tuvuga ikibazo ko kimeze. Izo moto naje mushikiranganje shobora kwa mfite mwizi wanje tukutukuzi wanje naje shobora kandi iyo tuko turafata ingingo nidufata ingingo tuyifatiye bariya dufata ingingo ku neza ya twese
umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere kuri bose akaba rero yari yatumiwe mu nama nshingamateka kwishura ibibazo bijanye n'itunganywa ry'ubutunzi bw'amakomine. Ingingo ishiraho uburimbi ku bagendesha amapikipiki amakinga bene za bajaj itegekanijwe gutangura gushyirwa mu ngiro kuva kwa 11 ntwarante uyu mwaka. Eroge Diveremesha urakenuye ivyo byaraye bikozwe n'umushikiranganje Gervais Rakobuca imbere y'inama nshingamateka ngo ni ikimenyetso ko mu Burundi atantwara rusangi iharangwa. Bishikirizwa na Frederico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Kubwiwe rero ivyo Burundi byose bikorerwa mu mugambwe uri ku butegetsi, ubundi ho ijambo ry'umushikiranganje ntiryoje hejuru y'ijambo ry'inama nshingamateka. Frederico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Umushikiranganje avuga ati iyo ngingo yarizwe n'abahinga aba expert baraheza barayidushikiriza ati ronshaka namwe abashinga amateka mwe muyemeze ati kuko sinoza kuvuguruza abo bantu. None hagati y'umu expert n'umushinga amateka utovuguruzwa yobande yo umushinga amateka canke yo uwo wundi ku bwanje uyu mu expert arafata ingingo mugabe iyo ngingo iza kwemezwa n'umushikiranganje ko yayemeye mugo umushikiranganje cyo kuvuga ko ivyo yemeje inama nshinga amateka ibwirizwa kuvyemeza kuko inama nshinga amateka iserukira umunyagihugu. Ivyo rero iyo umushinga amateka avuze ati jewe iki kintu sindacumba cyangwa nshinga amateka ntibavyemere umushikiranganje si waca yemeza ashimangira ngo mubwiza kuvyemera byose ntabanduka kuko ni inama nshinga amateka ikoresha inama nshikiranganje ni leta no kuvuga ico bita executive bakoreshwa na legislative no kuvuga niyo nama nshinga amateka. Inama nshinga amateka mu bisanzwe ni ijisho ry'umunyagihugu. Umunyagihugu rero ico umuserukira dashimye gisubira inyuma kira noneho biranditse mu mategeko iyo umushikiranganje aje kwigenza nka kurya imbere n'amashinga amateka kera inzego zikiri inzego baca bamubwira bati have bakasaba presidentizano yunda musubirira mugabo urumva uyu munsi bagira ibyo bashaka kandi ijya inyifato yiwe yerekana neza ko atangira demokrasi barimwo yerekana neza yuko mu bisanzwe ivyo bintu byo kw'inzego zisumbana inama nshinga amateka isumba inama ya leta y'abashikiranganje ivyo ntavyo barimwo barazi neza yuko ari umugambwe ubaha ibibanza umaze nabo bakavyinjiramwo bagaheza bagakoreshwa n'ivyo umukuru w'umugambwe canke perezida ashaka canke umushikiranganje ashaka abo nabo bagacika abakozi ibyo ko baserukira abanyagihugu nta bikirimwo barabivuyemwo. Mu gisata c'indero abanyeshuri bo kw'ishure shingiro rya Musama muri komine Gatara intara ya Kayanza bamaze indwi yose bari muri yegereyegere banse ko bakubitwa inkoni n'umuyobozi w'ishure abahora ko bananiwe ikibazo cari catanzwe ku rwego rw'intara. Abo banyeshuri basaba abakurira uyo muyobozi gutorera inyishu ico kibazo. Ni inkuru twateguriwe na Aimable Nishimwe. Abo banyeshuri bamaze indwi batiga abo mu mwaka w'icenda. Amakuru dukura ku ishure shingiro rya Musama muri komine Gatara avuga ko abo banyeshuri base gukubitwa inkoni kubera bayobewe ikibazo cari catanzwe ku rwego rw'intara. Ubu yabahoye nuko bayobewe mu kibazo bita test d'entraînement concours national catanzwe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara. Ni kuvuga ico kibazo ngo abanyeshuri bose bahiga nta mwana n'umwe yigeze aronka inoti. Ni naco gituma aciye abuganira mw'ishuri kugira abahane. Naho rero baciye banka yuko abahana. Umuyobozi w'iryo shure Sindayigare Leonidas abonye ko abanyeshuri bamugararije ko abakubita inkoni yaragerageje kurondera uwundi mwigisha mufasha bibimfa gusa. Abo banyeshuri basaba abajejwe ivy'indero mu ntara ya Kayanza kwiga ico kibazo. Yaciye kora kumigisha witwa Protazi kugira bamufashe ari naho babonye aje baciye bava mw'ishure baciye bariruka kuva kuri ico gihe gushika n'uno munsi. Abanyeshuri barase gusubira kw'ishure. Twashoboye kuronka Sindayigare Leonidas umuyobozi w'iryo shure
mashure cyo kimwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza kugira bagire ico bashikiriza. Aimable Nishimwe urakoze. Abarimyi bo mu ntara ya Gitega baridogera ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bubahatira gutera ubwoko bw'imbuto y'ibigori kijambere idahuye n'isi ndimwa yaho mu gihe bari bijejwe ko iyo mbuto yimbuka. Basaba ubwo bushikiranganje kubahindurira hamwe n'uko izo mbuto zobanza gusuzumwa imbere y'uko zihabwa abarimyi. Mari Ange irakoze mw'idonido. Mwirima ry'agatasi riheze abarimyi b'ibigori bo mu ntara ya Gitega basabwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kurima ubwoko bw'ibigori vyera. Ubwo bwoko bw'ibigori nk'uko bari barabibwiwe n'ubwo bushikiranganje ngo burimbuka cyane. Abo barimyi bavuga ko ikiro c'imbuto zavyo cagugwa hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5. Amakuru dukura muri abo barimyi amenyesha ko hari abarimyi bamwe bumvise akamo k'ubushikiranganje barabitera, hakaba hari n'uwundi mugwi w'abarimyi batateye iyo mbuto. Mwiyimbura ry'ivyo bigori ababirimye bararira bakicuza icatumye badatera imbuto bari basanganywe kubera ko iyo mbuto nshasha atamwimbu mwiza yigeze ibaha. Abo barimyi bakavuga ko bababajwe n'uburyo bwinshi bakoresheje mu kurima ico gitegwa ariko bakaba bakoreye guhomba. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko ivyo bigori vyahetse utugori duto duto, eka mbere n'intete zivuyemwo basanze ari bihumbwa. Abo barimyi basaba abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega ko muri kazoza bobaha imbuto zimaze kugeragezwa neza ko zimera, bagira ko banasaba ubushikiranganje bubijejwe kwiga ko iyo mbuto izoba yimbuka mu karere iteragiwemwo. Bagasaba ko hamwe ivyo vyigwa vyoba bitaranonosogwa boba barabaretse bagatera igitegwa bari basanzwe bateragira. Uruganda rwa RPA twarondeye Uwikunda Oscar arongoye igisata c'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Gitega kugira agira ico avuga kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ariko twamukenye. Mari Ange irakoze. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uno munsi batuganirira ku bikorwa bitandukanye bihumanya amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'ingaruka zavyo ku magara y'ibinyabuzima. Tugishikirizwa na Onezime Dushimagize. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Turabaha ikaze inshuti bakunze ikiganiro dukingira ibidukikije. Mu kiganiro giheruka twarabonye ibibanza bimwe twokwita ko ari ibigega bitubikira amazi dukenera. Twarabonye ko ari ibikorwa bimwe bishobora konona canke guhumanya ayo mazi afitiye akamaro kanini ibinyabuzima harimo n'abantu. Mu kiganiro c'uno munsi twateguye kuganira ku bikorwa bitandukanye bihumanya ayo mazi. Onezime Dushimagize nabateguriye kino kiganiro, ndabaha ikaze. Amazi y'ikiyaga Tanganyika afitiye akamaro kanini cyane ibinyabuzima harimo na twebwe abantu. Muri kino gihe ayo mazi arabangamiwe cyane n'ibikorwa biyahumanya, ibiheza mbere bikagira ingaruka mbi ku magara y'ibinyabuzima bitandukanye bisanzwe biyakenera. Twashimye gukorera mu ntara z'u Burundi, intara zikora kuri ico kiyaga arizo Makamba, Rumonge hamwe na Bujumbura. Duhereye mu ntara ya Makamba, abanyagihugu muri komine Nyanzarake twaganiriye bavuga ko igikorwa cyo kwiga amavuta y'amamesa ava mu bigazi kiri mu vyonona cane amazi y'ikiyaga Tanganyika, hakongera ko imyanda itandukanye iva mu ngo z'abantu itembera muri ico kiyaga nk'uko umunyagihugu abitwiganira. Ikiyaga Tanganyika kirageramiwe aho gitumbereye aha Inyanzarake gushika Ikabonga ku mupaka w'Uburundi na Tanzania. Kirageramiwe n'imicafu bagitamwo, uravye amayengero y'amavuta ari iruhande yacu. Tukaba tuzi yuko iminemwe iri mu bicafuza ikica n'imboga iri mu kiyaga Tanganyika, aho kuva ku ruzi Nyengwe gushika Ikabonga hoba hari amayengero yababa 150. Ayo yose imicafu
iva mu bisigazwa vy'amavuta byose vyisuka muri Tanganyika, no mu gihe n'inzuzi zisuka muri ico kiyaga amayengero ari iruhande yavyo, amazi yose acaja muri izo nzuzi, na cane cane ku nzuzi za Nyengwe na Rwaba na Mushara, bigatuma amazi ya Tanganyika yononekara cane. Ikindi naco gituma ikiyaga Tanganyika gicafura, imyanda iva mu mihana iri mu bisagara vya Nyanzarake, Mukungu, Nyabigina, Kabonga, Mvugo, aho hose akaba ata nyabarega bafise batamwe imicafu, byose bakabisuka ku nkengero ya Tanganyika, amazi akaca abitwara, bigatuma ikiyaga gicafura cane. Bitayeko ya maji ya bitobe abantu bakwiye kwihereza atekeye mu macupa ya plastike, akaba ata ahantu na hamwe bayata, baca bayasanzaza hose, bigatuma imvura iguye byose bica biruhukira mu kiyaga Tanganyika. Ivyo byose bigatuma ikiyaga gicafura, bigatuma ibinyabuzima biri mu kiyaga ca Tanganyika bihagirira ingaruka mbi. Haraciye imyaka 4 hafashwe ingingo kawo benga amavuta y'amamesa bimba ibinogo byinshi kandi binini boja barasukamwo iyo myanda icafuza ikiyaga Tanganyika. Mu ntara ya Rumonge abakorera muri ico gisata cyo kwenga amavuta baremeza ko bagerageza gushira mu ngiro iyo ngingo yasabwe yo kwimba ibinogo basasamwe iyo myanda, ariko ngo harashari habikinga gahumbezi bakayisuka mu mazi y'ikiyaga Tanganyika. Aho rero ngo bituma nuko amatongo yo kwimba muri ivyo binogo basabwa asigaye azimvye cane, nk'uko umunyagihugu abitwiganira. Kuva bagiriye indinganizo nshasha yo guhimiriza ko bategerezwa kurondera aho bimba ibinogo ntibasubire gusuka amazi y'ibigazi c'ibiti mu nyoni mu mwonga mu nzuzi ko ngo vyinshi bidukikije, kuko iyo myonga myinshi ica imanuka ikisuka muri Tanganyika. Basabwe ko uwo munyemwe ukaze wica ibidukikije. Haca haza itegeko yuko abantu bose bafise amahinguriro y'ibigazi ko bategerezwa kurondera ibindi bibanza vyagutse bashobora kwimbamwo ivyo binogo, hanyuma wa munyemwe wara barungika ukaja mu nzuzi, ntusubire kuja mu nzuzi ahubwo ashobore kuja mu maparsera yandi baguze, yongera kuri izo zirimo amahinguriro, izo nazo izo parsera zikaca zimbamwo ibinogo. Ivyo rero bigatwara uburyo bunini, urashobora nka parsera 2 3 canke 4 ukazihebera kuzimbamwo ibinogo vyonyene. Izo parsera rero zisanga bazizimbako bose cane, barizizimbako cane, nabo kubera ko batakundi baziguze, abajejwe ibidukikije bazoguma baza amande bazonyugarira, nanjye ntugize uburaro n'uburamuko, baca bategerezwa kugura izo parsera. Mugabo nabo rero ingaruka mbi bakubarimye bene ayo mahinguriro baca bafata ingingo yo kuduza igiciro. Rero naho bakora uko ego benshi baragerageza kudasukamwe, mugabo abenshi baratsinda bakananirwa kubera vya binogo biratsinda bigasenga na vyonyene, na cane cane mu mezi ya gitugutu, kwezi kw'icenda, kw'icumi, kw'icumi na rimwe, umwimbu w'ubugazi aba ari mwinshi. Rero ntibaheza ngo wa mwimbu wose ngo ushobore gukwira muri vya binogo. Vya binogo biratsinda bigasenga bikananirwa bikaba bike. Hari n'abaca babigira biyivye bo mw'ijoro bakarekura y'amazi, ca kintu bimwe banka nyene bakirekurira mu myonga mbese bikaja muri Tanganyika. Aho mu ntara ya Rumonge uretse mu mazi y'ikiyaga Tanganyika yonono n'imyanda iva mu bisigarira vy'amavuta benga n'ingeso mbi y'abituma mu kiyaga cane cane abarovyi ngo nabo nyene yagisibije. Gace abarovyi bitumamwo cane na gace ko kumuguruka munsi y'itongo ryaho bita kwa Hamisi. Ako gace na gace abarovyi kenshi bakunze kuja kogamwo, mbere bo nyene baranagataziye n'akazina bahita mu Kinyambiyo. Aho kazina kuba karaje nuko abarovyi ariho bituma cane, ni ukuvuga barituma cane gose ku mabuye, ugasanga mbere nk'iyo izuba ryatse ciye iruhande y'aho hantu bamaze gutazira akazina ko mu Kinyambiyo, wakigwa n'umunuko umwe udasanzwe ukibaza ko ari itwarete yoba yamenetse ukabura. Ako gace kandi abarovyi niho bakunze kuja koga. Rero umuntu wese agiye koga w'umurovyi aca avayo yetumye aho nyene muri ako gace, kandi nabo nyene nta shishi bafise.
ahubwo umenga babikora nkaho umenga nta bwenge bafise kuko naho bahituma bakahandagaza imyanda imwe idasanzwe ntikibuza yuko bajayo guteramayo iyo bagiye koga ukamenga nta munuko bobo bumva n'ako gace ko kumuguruka neza na neza kari iruhande y'ahahoze sitasiyo ya kera n'ako gace karabangamiwe cyane n'abarovyi bakitumamo gose kandi abo nabo nyene bari mu bantu bateje ingorane ikiyaga Tanganyika. Uretse abo barovyi hari n'abandi banyagihugu baho mu Rumonge bituma mu kiyaga Tanganyika karoro n'abantu imvura yasamburiye amazu baca baja gucumbikirwa hariko hubakwa isoko ya kijambere ahitwa ku Rugwiro. Abo rero nk'uko bamwe mu banyagihugu bo mu Rumonge babivuga ngo bituma mu mazi y'ikiyaga Tanganyika kuko atatuzu twa sugumwe bafise. N'ubu rero biracariho mbere nk'ubu we birasongera isibe cane abantu benshi babomorewe amazu ikitabuzo coco amatwarete yabo akanyika yandi agasidagurika ubu rero barituma mu kiyaga Tanganyika bimwe bibiri rero bimwe vy'umwihariko rwose neza na neza dufatiye ahantu bita ku Rugwiro n'ahantu bari bubatse isoko rya kijambere iryo soko rya kijambere riterwa n'umwuzurira w'ikiyaga Tanganyika kuva mu mwaka uheze rero abantu bose bari batewe n'ikiyaga Tanganyika bamwe bace bacumbika muri ayo mazu yari ay'isoko ryo ku Rugwiro niho bari baciye baba mu vyumba bitari vyashikirwe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika ko ivyumba vyinshi vyari bigize iryo soko vyaza vyatewe n'amazi Tanganyika rero abantu babuze amafaranga yo kuja gupanga bari batewe n'umwuzurira w'ikiyaga Tanganyika bakaca baba barabaye muri ivyo bihangare vy'iryo soko rya kijambere ryariko rirubakwa rero n'ubu niho bakiba kuko bantaho nikora bo ntibafise naho bakika umusaya bobo baciye baba baracumbikirwa aho bari bubatse isoko ryo ku Rugwiro rero kumva zoko abo bantu baba muri ayo mazu muri ivyo bihangare vyariko vyubakwa muri iryo soko rya kijambere nta twarete n'imwe bafise mu gace rero babamwo nta muntu n'umwe acipfuza kuhaca uw'amaguru kuko usanga hanuka cane gose kuko niho bituma ku kiyaga nyene ku musenyi bituma hepfo nyene yaho basanzwe baba kandi gitangaza n'abantu nuko bahejeje kwituma muri ayo mazi canke bakituma iruhande y'ayo mazi mu nyuma baca bagaruka kuvoma ayo mazi bakayakoresha nko gutekesha nko koza ivyombo nko kumesura kandi bakibagira ko bari bahejeje kuyitumamwo yuzuyemwo imyanda agace cane ubuye gasanzwe kabangamiwe cane n'abantu badafise amatwarete mbere cyane bikavugwa ko abenshi bakitumamwo boba ari abantu boba basanzwe bacumbikiwe muri iryo soko ryo ku Rugwiro nagace neza na neza ko kuva ahantu ku Rugwiro gushika ku mashure ya mato ya Mukungu ya mbere hepfo y'ibarabara ku kiyaga Tanganyika niho usanga huzuye imyanda myinshi cane ko mu masaha yo mu gatondo ho usanga umenga n'amatwarete babomoreyeho. Kingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Turiko tuganira ku bikorwa bitandukanye hamwe n'inyifato zitabereye zihumanye amazi y'ikiyaga Tanganyika amazi asanzwe afite akamaro kanini ibinyabuzima turumvise uko byifashe muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba hamwe no mu ntara ya Rumonge mbe mu gisagara ca Bujumbura aho byifashe gute uwo munyagihugu twaganiriye ati ho ibara ryaraguye kuko atari hake ku nkengera z'ico kiyaga amazi aje aramaze guhindura ibara kubera imyanda y'ubumara iva mu mahinguriro atandukanye yisuka muri ayo mazi hari amahinguriro ahingura ibintu bijanye nk'ibi vy'ishato bahingura amasabuni hari n'amahinguro nk'ibi za kindi na kwavi n'izindi nk'ibi bitanga n'ibindi bahinguriro vy'amazi impande y'ikiyaga ca Tanganyika biribonekeza yuko ivyo mu amacupa bwinshi bakoresha bwose vyisuka mw'Itanganyika abo biza vyinjira baja bakora ibintu vy'ishato mara bwose bakoresha muri iryo shato bituma habaho n'umunuko ku bantu babaho abanga impande y'inkengera za Tanganyika ibintu vyose bakoresha vyisuka mw'Itanganyika n'ibintu vy'ubumara gusa amashirahamwe rero abikora n'amashirahamwe y'abadandaji abantu bavuga nk'iryo shirahamwe ryonyene risanzwe gukora ibintu vy'ishato aho i Burundi riri aho nyene mu Buyendiye akaba n'amashirahamwe akora n'amakoperative asa nk'akora ivy'amasabuni agaca yongeyeko n'ubwo bucupa bukorwa n'amashirahamwe akora ibintu vy'amazi n'ibintu vy'ibinyobwa bita amaji ubwo bucupa bwose buvuye mu gisagara buciye mu mazi ya Ntahangwa Nyabagere n'ahandi bwose buseseka mw'Itanganyika aho bushitse rero nta kintu kimwe gishobora
kuharengana abacengera ko na bwa bufashe bwose abantu bahora barondera aho hose bisuka mu kiyaga ca Tanganyika bimaze kwisuka mu kiyaga Tanganyika ahantu mu Tanganyika hose ubona ni ukuvuga ahantu bishikira usanga n'amazi yarahinduye ibara amazi ugasanga arirabura cyangwa asa n'urwatsi rutoto ikindi naco kibabaje nuko aya mashirahamwe yose akorera ngaho atanumwe yabuza igihe bazitera kenshi yononekara. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. N'ubu ikiganiro ntidukingira ibidukikije turiko tuganira ku bikorwa bitandukanye bihumanya amazi y'ikiyaga Tanganyika. Abanyagihugu bo muri komine Nyanza-Lac basaba abarongoye intwaro n'abajejwe igisata c'ibidukikije guhaguruka bakagwanya bene ivyo bikorwa vyonona amazi y'ikiyaga Tanganyika ngo nako na cacatsi bita ya Sentezo batarashobora kukigwanya naco nyene ngo bakirangize. Ababijejwe boraba neza kuntu bokingira iki kiyaga Tanganyika kuko na cane cane cari kibangamiwe na ca catsi bita ya Sentezo kikaba kitari bwahone mu nkengera ya Tanganyika aha Nyanza-Lac kikaba kikibonekeza cane ko tari bwashobore kugwanywa bimwe biboneka. Tugasaba yuko abajejwe intwaro n'abajejwe ibidukikije bohimiriza cane abanyagihugu kugira ngo iki kiyaga gikingigwe kuko biraboneka yuko atagikozwe ibintu mu myaka iza bizoba bimeze nabi na cane cane bitayeko nuko aya mazi ya Tanganyika ari yatunze abantu benshi mu gace ka Nyanza-Lac kuko atamazi meza ya Regideso aharangwa hakaba ariyo bikorako mu gukinjika mu gukora ibikorwa vyo mu rugo muri ivyo bisagara vyose twavuze Kabonga, Nyabigina, Nyanza-Lac, Mvugo, Mukungu na Muguruka. Aho hose bakaba bakoresha amazi ya Tanganyika aho no kuyanywa ariyo banywa. Bikagaragara neza yuko atagikoze abantu bazohava bandura bangwara bigatuma bamerwa nabi cane. Eka no mu gisagara ca Bujumbura ngo atagikoze mu maguru masha ngo bagarukire amazi y'ikiyaga Tanganyika ubumara bubandanya kuyatemberamwo ngo buzotikiza ibinyabuzima n'abantu badasigaye inyuma. Tagikozwe biraboneka yuko mu mitsi ikiyaga Tanganyika giye kumera nabi na cyane cyane ko aya mashirahamwe n'amashirahamwe y'abantu bamwe bamwe bakomakomera mu gihugu bamwe bita abantarenga Yesu ariko bakibagira yuko ikiyaga naco ca Tanganyika ari ikintu abantu barindiye ibintu vyinshi na cyane cyane ariho n'amazi dukoresha ikibagiwe cyo nta kintu cyitwa indagara cyangwa ikintu cyitwa mu masamaki kibarangwa aho hantu kubera barimo ubumara nabwo usanga butumije ibikoko biba mu ruzi bidashobora kuhatora koyoko. Rero ico kiyaga kiriko kiraterwa n'ubumara buzotuma mu myaka izoza ico kiyaga umuntu atazoba kimumariye atari uko aza mu bintu vy'ubumara. Igasaba yuko haboneka rero uburyo bwo kugira ngo habeho isukurwa rikomeye ico kiyaga gutyo bazahakure umwimbu umeze neza. Dusa n'abasozera ikiganiro dukingira ibidukikije c'uno musi abahinga batandukanye baremeza ko ingaruka ziturutse kuri uko guhumanya kw'amazi y'ikiyaga Tanganyika zijo zatanguye kwibonekeza. Mugenzi wacu Josiane Muzaneza aratwiganira hano zimwe muri zo. Abahinga mu bijanye n'ibidukikije bemeza ko ingaruka zijanye no guhumanya ikiyaga Tanganyika zamaze gutangura kwibonekeza haba ku bidukikije ibinyabuzima biba muri ico kiyaga hamwe n'amagara y'abantu. Tumwe mu turorero batanga nuko ishirahamwe rijejwe gukwiragiza amazi n'umuyaga nkuba Regideso risigaye rija kuronderera aho rifatira amazi kure cane ivyo bita captage d'eau mu rurimi rw'igifaransa nko ku birometero 3 n'igice. Ayo mazi akaba anyobwa n'ababa mu gisagara ca Bujumbura barenga 90%. Ni mu gihe mu myaka ya kera ayo mazi bayafatira ku metero 800 gusa. Hamwe vyobandanya gutyo ishirahamwe Regideso rikaba rishobora kuzokuraho rija kurondera amazi mu gihugu ca Kongo ibitogura kuvyura indyane. Yindi ngaruka nuko ibinyabuzima biri muri ico kiyaga nk'amafi byagabanutse cane nk'uko vyemezwa n'abarovyi eka n'abayihereza bavuga ko ubu amafi asigaye azimvye cane. Uretse izo ngaruka tumaze kuvuga ayo mafi mu vyarya buri munsi
harajamo ibisigarira vy'ivyuma hamwe n'utumwanya, bimwe bikaba biva mu mahinguriro, ibindi bikazanana mu vy'abanyagihugu bakoresha mu buzima bwa misi yose. Ibi rero abahinga nahone bemeza ko ayo mafi aba yariye ibintu bitameze neza, nayo aheza agatera indwara abayafungura. Muri izo hakaba harimo indwara ya kanseri yigaragaza haheze imyaka myinshi, hamwe rero n'ubugomba ku bakenyezi. Tuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije, mwataramenye natwe mwumvise ibikorwa bitandukanye bidasiba guhumanya amazi y'ikiyaga Tanganyika, amazi dukenera buri munsi. Mwumvise kandi ko n'ingaruka mbi zatanguye kwibonekeza, tukaba twizera mugabo kakamo katewe abarongoye intwaro n'abajeje igisata cy'ibidukikije bakumvise, kandi ko bagiye guhaguruka bakingira iryo tunga rusangi twagabiwe na Rurema. Akaba ari hano ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye. Onezime dushimagize nakibashikirije, ndabasezeye ndayifuriza amagara meza. Imana ibarinde. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu. Ni hano rero kuri ico kiganiro dukingire ibidukikije ca mugenzi wacu Onezime dushimagize duciye tugarukiriza amakuru twari twateguye kubashikiriza kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 25 Ruhuma umwaka wa 2022. Ngire ko nshimira mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza, nongera nkengurukira abamenyesha amakuru bayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira. Emmanuel Ningeko nari kuri mikro, nabike banuye ndabituriza amahoro iwanyu.